nimba urikiremwa muntu ugomba kumenya ibi bintu kuko ni ibintu ngirakamaro. Icambere, buri muntu wese aba afise ibintu bitatu. Icambere, aba afise ibintu adashaka kuvuga, amabanga. Aba afise ibintu yakoze nabi, ukwicuza. Aba afise n'ibintu vyamunezereje, ivyibutso. Rimwe na rimwe hari igihe ibibazo biba bimwe mu bikenewe kuko kenshi bisiga bitwigishije. Ntugatinye gukora ibintu ubona ko ari ngirakamaro kubera amaso y'abantu, kuko mu by'ukuri ntabwo bakwitayeho. Umutamvyi wa neza nutamba n'igihe ataba ari kumurorera agatamba neza. N'umuririmbyi wa neza nuririmba neza mu gihe azi neza ko atawuri kumwumva. Urumva neza, mu gihe hoba hari uwuri kumurorera uwo mutamvyi, uririmba nawe hari uri kumwumva, kandi asanzwe aririmba neza no mu gihe atawuri kumwumva, atanuri kumubona, naho yorushiriza. Nawe rero komeza kubikora neza ivyo waba urimo vyose, nubwo wowe utaratangura kubona inzira y'inyungu. Urumva ko igihe inzira y'inyungu nayo yatanguye kuboneka ko atakizoguca intege. Komeza rero ukore cyane, nubwo utoba uratangura kubona inyungu, fa kubuzi neza yuko uri mu nzira y'ukuri. Ibintu vyiza ntibiboneka n'amaso, ntushobora kubibona ukoresheje amaso. Niyo mpamvu bahumiriza mu kumedita, bagahumiriza mu gusenga, bakongera bakanahumiriza mu gusomana. Mugenzi, nushaka kuraba ivyiza urugara amaso, kuko iyo umirije niho ushobora kubona kure. Nshuti yanje, nkwibutse ko jewe uri kurumva banyita L6, nibaze ko wokora subscribe, like, commentaire na partage kugira ngo tubane buri munsi.